Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeniza rakomeze neza muri rose mwiriwe canke mwaramutse vaina murere. My name is Franny the Answer. Ini Magic Channel TV ndaguikaze rero wese uriko dukurikirana, uriko dukorera uri mu Burundi, uri mu Rwanda, muri Tanzania, muri Congo, muri Kenya n'ahandi agiye atandukanye, uriko dukorera bari Buraya, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu bihugu vy'abarabu bose ndabaha ikaze. N'umunsi dasanzwe kandi d'abord ndababwira merci beaucoup kubabone ibihumbi 100 mwadushikanije ko so imiriro munsi kumbure tugihegwane hamwe hamare kandi n'umunsi udasanzwe aho naje kuraba umujene entrepreneur asanzwe akora ibintu bigiye bitandukanye, akora amarolex, akora amapizza, amagato n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kandi akaba ari service donc ashobora gushikaniriza ibintu aho uri, ushobora kuri muri bureau, ushobora kuri ku kazi, nta mpamvu yo kuja ku ma restaurant hagiye atandukanye, kandi aho ushobora gutuma ko pizza nziza, aho ushobora gutuma ko n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biryoshe. So tuzagushika tumuganirize byinshi bigiye bitandukanye, muraza kubonera byinshi bitandukanye. Turi mu kinanira ya kabiri kuri 18 aho tuza kwiga hama tumenye ku ba jeune entrepreneur bari kubaraza cyane mu gihugu cyacu Burundi. So gumana twebwe muraza kumenya byinshi bitandukanye. Dukurikire hama tujane tuganire no mu jeune entrepreneur yitwa Prince, aza kutuganirira rero byinshi, katugumane kugira ngo baze kudufasha. Yes, okay. Vipi moto? Hello brother. Meze neza. Yego. Indashima cyane. Yego. Turaguteye. Oya nta kibazo. Sana. Yes bon. Gumana twibwe hama muraza kubona byinshi bitandukanye. Ntibagira uga subscribe. Yes, twashitse rero mu gikoni neza na neza aho tuzogana byinshi bitandukanye, so mbwe na twebwe hama tuhigire byinshi hama kandi kugira ngo nitwe turasonzira muri ville, nitwe turagira ikibazo ahantu twabuze aho dushobora gufungura. Yes, karibu sana rero. Asante brother. Umeze neza? Sheshe kabisa. Yego. Akazi ndabona kagejeje kure. Kabisa. Umwanyoro wose basanze arivyo aho waraga commande nagira nkore umuntu yarakeneye akantu. Yes, kugira ngo uro muntu tuze kumutevya katuce dukwakwanya. Widondora abantu ko dukurikirana. Jewe nitwa Prince Albert irakoze. Yego hama n'umusore. Cyari umusore wundi. Umusore kabisa. Ibi bintu byose bikora usanzwe uri umusore. Amakandidatire aruguruye meeting. Amakandidatire aruguruye. Yes, yitwa Prince amakani muri Brothers House. Yes. Akubera ki Brothers House d'abord? Brothers House. Ahantu mu brother n'ahantu wisanzura. Yego hama tugitangura iyi projet nkiyumvira tukitangura twari kumwe n'aba brother banje, hari abagenzi banje gusa kwera ubuzima ntivyakunze yuko tubikorana, mugabo bakaba bari ku mutima dushikiranira, hama tubandanya iryo zina ryagumaho, hama kandi urumva ni mu bro abizi urisanzura ibintu bya fresh. Yes, usanzwe uvuka he d'abord? Usanzwe uvuka? Jewe aho mvuka mu Kamenge. Mvuke mu Kamenge hama nkuriya mu Kinanira. Muri makuru umunyagisagara. Ikibara kwa ico kibazo gute nk'umunyagisagara icumviro nk'iki caje gute cavuye he? Jewe vraiment ko novuga nibaza ko nabaye passionné kuva kera n'igikoni. Namwe nkunda igikoni kuva kera. Ego ahantu bariko bateka, mfise abatanto bariko bateka, mfise ahantu batetse, mama yagiye mu gikoni ndi umupeti, umva naba ndahari niko byagenze gute. Haba mu nyuma bica bijamwe mugabo avant narenze ko ari nayifata nka hobby, passion iraho sinumva ko kuba kazi. Haba mu nyuma ndaronka amahigwe yo kuja muri école ya cuisine, ndagira formation ya cuisine, niho rero naboneye yuko ushobora kubigira akazi nkakuza passion yanje ikaba n'umwuga. Yes. Benshi bari guteka nibisanzwe muhira arateka, ariko kugira icumviro cyo kuja kuvyiga cavuye he kubera iki? Naho nyene kuba nanje ndabikunda kandi ntabashaka gukora bya bindi byabarundi twese by'abantu bose bakora iki mu mazu. Nashaka perfectiona kugira akantu kari plus umva waciye mu ishuri umva ifoko ubugira kandi kantu
plus na creativity rero umva nkeneye gukora ibindi bintu biri special gusumba. Yes, bon tuza rero mbega ni je service musanzwe mutanga gahanye nibihe mbega muntu ashobora gukenera hama kabiro. Bon jewe nkunda kubwira abantu bati ikintu cyose gica mu kantu ndagikora. Ikintu cyose gica mu kantu. Genre I mean ndateka mu mamanza amadini ya mariage mu rugo amaservice traiteur atandukanye ibyo byose abantu bashaka hama nkakora n'ama snacks nambara ama anniversaire canke nkakora ibintu byo kwakira abashitsi hama snacks yo kwakira abashitsi ko turabizi mu Burundi kigingi nakunda kuvuga ngo bazimana ngo uducumito ahantu hose presque ugiye ugiye kora mu kanya famille usanga ari twa du fromage n'utuburete twa guhaga kirda voilà rero mva yo hamagaye brothers house haza anima snacks atamenyerewe ibindi bikwakiriza abashitsi bya bya yes kugira ngo rero abantu bakora dukugirana ntibumve yuko ari amajambo ubwo mudukorera iki hano wonya kubera ko ndabona ko hari ibintu bitandukanye hariho amagi hariho ifarini ndiko mvuga ivyonzi hariho fromage ibindi ntavyo nzi tugira ibi navyo nibiki aya nama cornflakes bayagize mugabo udafise ama cornflakes nta kibazo ushobora gukoresha nama chapelure breadcrumbs ya mikati se hakaba n'ibirungo ini poivre noir hama iyi nayo ni kensafi yes n'ibirungo bikeya ushobora kuronka no ku boutique vyoroshe na magi. Yes iyo umuntu abonye uko unya abone ko ugomba dutegurira iki ikintu ngiye gukora ibintu bitwa Eggfinger. En fait, tumenyera ama fish finger, hari ama fish finger. Mugabo tugekora ama Eggfinger. Ko umuntu atazi Eggfinger ni iki mu Kirundi? Mu Kirundi byongo. Gusa ni na magi abarimwo na fromage ni ibintu byose mubona bikacanga bitanga ikintu kiryoshe. Abamenyereye ibintu bitwa ama fish finger hariho amafi tuba tumeze gutya tureture ni nk'utwo nyene mugabo aramagi oliyo y'amafi. Okay yes ndakumize microphone hama dutangure aho tugutangura tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye dutangurira gute. Yes icyo duherako duhera ku magi amagi niyo tubanza guteka nza gufata amagi ndamenere hano ukoresha amagushaka selo n'ivyo ushaka ngene babingana bivanye yego n'ivyo ushaka ngene bingana bon mubikurikirane neza kugira ngo tugende turajana hama mubone mbega ingene bitegura ariko kandi tugira ko uno munsi abanyagisagara bariko barijukira cyane gukora ibikorwa vy'amaboko cyane gose wibaza ko biva kuki je baza yuko nkuko bivuga twabonye yuko kenshi kuba turiko tura umuntu ivyo yize nkubu arabazi bwa mbere jewe nize business administration twatuzi ko uzokwicara mu biro ugakora vya yindi mo kuva ko bitakorresponda hama jewe ko muna nkundi bi hama ndagira iyo chance yo kushobora kuja muri iryo shuri navuga ati pourquoi pas none ko nubundi kurindira bwabuzi ko riki ntokaya akazi kanje ahubwo nanje nshobore gutanga akazi kubandi vyarakoroheye gutanguza entreprise ya brothers. Bon nova ko ntibyanyoroheye at same time byanyorohera kuko urumva usanga bigoye hana abantu baguca intege urushobozo bishobora mbega ivyo ugiyemo nibiki electronic warondeye akazi nk'abandi bantu kubera kuri muri ivyo bintu mugabo yego buke ukabandanya urose namamvuga ati j'ai eu la chance yo kuronka famille supportinga nkaronka ndafise n'abagenzi bama bari kubanya kuhaja every time mu bintu byose benshi mu bintu bikunda guca intege abantu ni umutahe umuntu aza gutanguza watanguje umutahe ungana gute. Bon jewe vraiment ntaba beshe hari ibintu aba motivation speaker akunda kutubwira ngo twatanguranye ngo igihumbi ngo munyo mugabo ntivyari byinshi cyane novuga ko natanguye ntafise na materiel mfise ntangura avuga ati okay ubu nga ntangwe nkore ibitumbura natanguye nkore ibitumbura n'amabulete gusa hama ndabikora mva juste amahera make nkabikora nkabisha mu dusorori
nkabitwara ku boutique yindi sinari mfise na maison yanje nabitwara kuri boutique yundi muntu akaza arabindandariza akampa amahera akabindandariza akampa amahera hama buke nkuramwo swat umva kwa ico gina teka no kumbabura aya nkuramo namba ashobora kugura akagazi nkaca ndagashira ku ruhande mu nyuma nkagura agapanu buke bon nk'umujene surtout mu gisagara usanga afise abagenzi biwe abona umengo hari ibintu atoja mu guteka uri umuhungu tumenye uko batipe uza gusanga bari mu bindi bintu bikomeye ibintu by'inguvu ibintu bigize gute ari guteka ukacubona umengo ni ibintu bisuzuguritse cyane gose mbega nta bantu bigeze baguca intege byari bimeze gute bon abo ntibabura cyane abantu baguca intege cyangwa bagutwenga VP uri mu biki mbe wewe tu mugabo abura bareka comme kujya nakubwiye yuko ndafise abantu bari close cyane bari supportive bambashigikira hamwe ati ivyo ntaco bitwaye wowe as long as uzi vision yawe nanje mba na genzi ico nshaka mbona vision nkeneye gushikako navuga ati okay still ubasha kwa bitwenga kubera bikiri hasi atakintu kiravamo kiboneka mugabo buke bazozora bitahura nibabona ukuntu uzaba bimeze mu myaka iri imbere kusanga mu minsi usanga bigoye mugabo mu myaka iri imbere bazabona ati hari bazavuga ati kumbe bwa bundi ahubwo bukaca kwegera akavuga ati mbega vyagenze gute yes watanguye muhira bagushigikira ego vraiment bari supportive kuko bari babizi ko kuva kera nabikunda warusanzwe ukunda ivyo guteka ndabikora mu rugendo umaze igihe uri kurakora inyungu umaze gukuramo n'izihe mbega ubona yuko hari aho biriko birava niyo biriko biraja sinovuga ngo hari aho ndashika kure mugabo iyi ntuza murazi ko iyi town igoye ushobora kuba gwibeshijeho atagusaba amayinite atagusaba agahuzu ko kwambara ugenda ugaciringa n'abajama ugashobora kugira kuvuga ati kaka geste rakazi ugashobora ukagira tourne nibuke numva umenga sindashika exactement nshaka gushika mugabo aho ndahashima antuka biraruta twawicaye kuvagirika nk'umujene entrepreneur ubona umuvaye n'umugambi wawe ubona ugeze ku bice bingahe donc vy'imbono yawe imbono se vision ubona ugeze ku bice bingana gute kuko urumva sinashaka kure ko ariho ngitangura maze umwaka uri ngato mugabo uko ndiko ndabona ibintu bimeze antuka kuri ku mbono yanje antuka hariho nka nko kuri 30% biriko kandi biriko biraduga tuzeho ikintu ca clientele watanguye abakiriya bimeze gute wabarondeye gute byatanguye gute kugira ngo ushobore kuba ufise bamwe batanu bawe beza byatanguye gute ukuntu byatanguye ni kwa kundi nakubwiye maze kuva kuri iryo shuri kubera nize mu Rwanda iryo shuri nize mu Rwanda hama ndakorayo narakozeyo igihe nk'imyaka nk'ibiri yego narakozeyo hama amandone ndavuga ati kubera iki none ibintu nkora ntobizana au service y'abarundi nabo kuko hariho ahantu haranteka abantu muri family canke abagenzi bandi bakabibona bavuga ati bikore kutazi no natwe ibyo ntubishaka hanyuma ndavuga ati kubera iki none byo mwayi profita abandi bantu alors que abiwacu nabo babikeneye hama naho nafashe decision yo gutaha ndaza ndatangura gukora rero buke bukino bya bindi nabwiye ko ngoma ngaruka kuri babagenzi bari amazing fisa ntugamuje n'ikintu nshima wa muntu naho mutamuri kumwe ugasanga yicaye ahantu akavuga ati hewe uzi ibintu birakora byarenze donc aguma gutapa urumva ugasanga hari umuntu avuga ati ejo ndakeneye kubyumviriza cyangwa ugasanga bafise urubanzi wabo cyangwa bafise abashitsi kambwa ati ebwe ndakeneye ka kantu unkorera ibintu kuko n'ikindi kintu canje jewe nkorerako hama ikindi kintu nkorerako cyane urumva jewe ndakorera suivana n'uburyo bwawe yoshaka kuvuga ati jewe mfise abashitsi bangana kumuhira mugabo shaka utuntu twa bien
mugabo amahera mfise naya Yeah. hama cangerageza nkagukorera menu suivant nayo mahera ufise kandi bikaba ari ibintu bataza kugucishamwe ijisho bya bien kandi kuri ya mahera yawe Yes. Aha marenga hari tugaringa anya. Aha tugeze hehe rero kubera iki ufunze? aha ngaho nimeje kwereka nibaza ko mwabonye ko nabivanze nasemo ya magi ndashamwe fromage ndashamwe na vya birungo bikeya ndashamwe n'akamagi nshafata ngafuka na aluminium aluminium ifasha kugira umwuka wose ugumemwe indani n'amazi ntiyinjire ubona ko nashize ko amazi ngaha kumbabura canterekamwo aya magi aza guhishwa ntaza kuja en contact n'amazi canke n'amavuta ngo abe omelette oya umuhisha ni uza kuyahisha indani ngoma canterekamwo indani aho nta mazi yinjiramo nta mazi aba yinjiyemo hama nkaca ndabireka byaguma bibira byo nyene biraza kugira burya ngaha harafundikiye neza raba neza ko hafundikiye hariya ku ruhande manzi urabe neza kwanza ntaca mugabo donc uraraba neza kwanza ko bifunze ego ku buryo amazi ataza kwinjiramo tuzwaje aho kidogo gutya ngaho nkasho bitwaye ego igikuru nuko uca tubireka ikacisha babita system ya poaching guteka amagi ataciye mu mavuta canke yahishwe n'umuhisha w'inyuma hama rero tumaze kubireka ivyo nivyamara nyamara gusha ayo magi aho tuza kubandanya ni process kurikira. Yes. Wavuze yuko wakoreye mu Rwanda. Mbega gukorera mu mahanga birurusha cyane gukorera muhira. Oya. Sinumva ko byoroshe cyane kuko burya amahanga n'amahanga. Sico kimwe ni wanyu. Ego. Sico kimwe ni wanyu kuko hari aho usanga rimwe hari usanga nk'umuntu akurenganije avuga ati none ubundi uyu azokwitwara aha si wabo n'ubundi napoweshe wawe akwadutwara akazi kacu nyene en fait urumva ntibiba exactement co kimwe mwaha usanga nyene kubana abantu beza vraiment twahuye ku kazi n'abantu beza babana beza bafaje kwintegra mugabo ntivyigera bisa ni wanyu yego ntivyigera bisa ni wanyu kabisa. Yes. Bon iyo umuntu wese ariko aratangura biramugora ariko umusanga muri service ya livraison service ya livraison kenshi irakunda kugorana cyane sitoma déplacement n'ibindi bigiye bitandukanye. Service ya livraison byagenze gutegura ushobora kwiyumvira en fait urumva kubera nk'ubu par exemple nkaje umva nkorera mu Kinanira ko mwabibonye hamwe asanze nkorera mu Kinanira urumva rero abantu bose ari muhashaka ashaka akantu koroshe kagize kimwe bigasaba ko ntiyova akaza ngaha cyo gasanga ari ku kazi ushaka ko no ku kazi urarushe cyangwa ufise nk'abantu baza kuza kukuraba cyangwa ati dufise mu kazi foko tugira aka breakfast no munsi cyangwa tugira dusangire after work mwa tubikoreye ku kazi rero kuca mubanza kwideplacer muhagenda he usanga biruhisha rero je muswidi kubera iki umuntu atoye basangiza aho bari aho umuntu wese ari namba we wicaye mu nzu uri kumara sheri wawe uvuga ati turakumbuye akantu agakoko nani telefone ati vipi nashaka kutugirira akantu hameze gutya na canke ati twifuza ikintu kimeze uku mwashaka kudupropoza kuko hari abantu bavuga ati ndashaka akantu ka bien mwabo j'ai pas une idée ndashaka kupropoza mu snacks menshi hanga intambamye muhura nazo muri service ya livraison niziye nkuko akivuza nico kintu c'ama déplacement genre igitoro usanga cagoye usanga umuntu yakibuze ego ugasanga canke byagora ugasanga canke nk'imodoka cyangwa moto isanzwe igira livraison yapfuye ugasanga ufata amataxi bibaye amahera menshi cyane gusumba mugabo ko muba utegerezwa kubikora urabikora tu kugira ubana gaza clientèle hama ubana ko n'abantu neza nta gihe kumbure uraganira n'umuntu hama ugashikana ivyo mwaganiriye mugabo maybe ukamubura maybe ukagira gute ntibirigira bishika
ego bimaze gushika mugabo akaba yambaye nkaho hantu ndamusanga ugasanga si hari akambwira ati okay iyo bintu ntaco siho ndi bisigaho cyangwa bisiga nkambwira ati okay nawe mu telefone hamwe nabisize mu nyuma nkazomurondera ikibazo kiba kenshi usanga umuntu yamushikaniye kuri harebe kazoba ikibazo ugasanga usubiye kwirukanga kwa kundi wirukanga ubimushize kugira uzobironka sura kandi mukiruka kandi inshuro n'inshuro ego birashika rimwe rimwe mugabo ego yes izi ni service mu Burundi cyane zitamenyerewe gose kubona ko umuntu ashobora kuba ahamagara umuntu ati no nzanira kano kantu bikoroha ni kuvuga ko ni bishash muri ko murazana mu Burundi kugira ngo bishobore gushika byatandukanye ni gute ushaka ko bishika mu bantu cyane gose kugira ngo twumve yuko vyoroshe hari n'umuntu adashobora kwiyumvira ko yotuma kibiye avuga ati no kamwe ndabizeye atuma hitamwo kugarabiho agatakaza isaha yose agiye gufungura handi hantu runaka ni izihe strategie uri kurakoresha kugira ngo abantu bashobore kumva yuko agomba kutumako reka ntume ko mfungure vyoroshe bon ahanini je cyo novuga vraiment nuko bigerageza rimwe uko turakeneye kuva muri zone de confort yacu kenshi twebwe abantu dukunda kugerageza ibintu bishasha umumenga reka ngube ko ivya bindi menyereye ivyo bindi wosanga binzana ibindi ntazi ivyo ari byo shaka kubigumamwo ejo niki mugabo jewe n'ikivuga cyane ni Brothers House mwakivuga ivuga try me you won't regret ico ndisire umaze kungerageza rimwe ndisire rya kabiri uzahamagara ndagusaba ngerageze rimwe ryonyene muri bino bintu mu gihe ubimazemo experience umaze kubikuramwo uvuga ati ejo canke hirya yejo ndashobora kongeramo kano kantu ni experience imeze gute no ibi byo igikoni umuntu aguma yiga igikoni umuntu aguma yiga igikoni ntigihera nguma ndonze amakosete mashasha ndonde tundi tuntu dushatse gukora ego hama ego kongeramo umva ngoma nuko ino problem yambaye nkunda guhura nayo dufise ibintu biri limite genre I mean ama ingredient ari limite ama ingredient menshi mu Burundi adahari canke aba import ibintu bagura ibintu bavuga ati ibi hamwe twobizana mu Burundi turahomba kurumva turazana bino bintu bikamara muri alimentation imyaka ibiri bimaze kugura nk'abantu nka batanu gusa ico kintu turacagifise kwa bya bindi twavuga nyene zo kudashaka gukora ibintu bishasha usanga nibiza nivyo abantu bimporta bazana yama produit nyene badashaka kuzana ibintu bishasha bon wewe wariyungunganije uno musi watangiye umugambi mbega hari abandi bantu bamaze kugira ico bagukuyeko vuga abakozi usanzwe kwa abantu bangana gute bimeze gute ego watanguye nabangahe uno musi ugeze kuri bangahe ngitangura naje nyene tangwa navyikora ngo ndabwira umva ko nakora juste ay mantuze mabrete duki nariko yanje nyene ego hama ndakwana n'undi umwe ndafise ubona formie hama harazamwe n'uwundi ego ubu turi umwe twashe kubandanya mugabo araza mu biraka umwe we urumva twabandanya dukana cyane kubera hari ibintu iyo uri muri bino bintu usiza abari busayo iyo utari ko umva sindi kuna bisigura hari ukuntu usanga utegeza kubahiriza umwanya utegerezwa umuntu kumushikira uri pop kugize iki amba hari market menshi rero hanire iyo tutari ku murongo umwe kubera viko dufise yambono iyo mbona umenga ntituri dufise imboni imwe urafata iyindi nzira ngafata iwanje twaze kwisepaha nga pour l'instant turi batatu yes cencangira wakane nani ucugira wakane yes abakliye watanguranye uno munsi ugeze he bega urabona ko baguma baduga canke ego abakliye baduga cyane vraiment abantu babaza nk'uko twabivuze nyina yabwiye ko fise abagenzi bari genial barando komanda ku bandi bantu kenshi abasimanza hamwe ati naka hari umuntu akora ibintu bya bien hari hama kandi ikintu kunabivuze ndagusaba trying rimwe genre rero umaze kubikora canke haje nk'abashitsi hari abashitsi bati
tuba tuzimanye uramaniro zijya mu ntuhewe tuba tusawa naye ndafise abashitsi bakazaza gutyo bukebuke nabo vraiment bariko baraduga kandi ndabishima bo mbere ko tubandanya mu bindi duhe turakwanza aho bigeze kugira ngo tubandanye n'ibindi kugira ngo kandi unatwereke exactement aho bigeze ahangaha ndaba byageze chabaye yona sanke komeye abaribo aho cuheze ugacukura gute ndakumirize canzimya hama yes udufashe ibisigaye kugira ngo abantu babibone neza yes ubu rero iciza imeze gutya nagira mvuge ati ni wa murete ni ya magi yes ni ya magi ubiki ukunyene bavyita gute abayita ma poached eggs poached eggs nukaba yateguwe urumva aba ari ikintu umva ya magi ntigeza aho n'amazi ntigeza aho n'amavuta harijo tugadukore Entrete, ntibize bihura n'amazi ntigeza aho n'amavuta byahishijwe n'umuhisha gusa n'umuhisha gusa ndetse amazi yantuze hamwe tuja gukora rero cha tuzikotinga cha tuzikaranga rero mu mavuta cyo dukatsa abanza tukagira tukatsa amavuta hama tukadufata ya farine yacu nga tugashiramwo ya tukadushiramo poivre noir ngabo batayikunda canke ushaka gushiramo nkeya kwa kaba kababa bya birungo nyene twashiramo ngaho tuza gushiramwo kubera ari inyuma n'akamagi gake wow niyo ko biryoshe cyane yes twatuvanga rero n'amazi asanzwe kacukoro kamera nka pate dukora ibintu biri liquide mugata ari liquide cyane isuka kubita paka ukabona ko bivanganye byose ifarini na ya bya birungo yego ukaba n'amazi gose abiramwe amazi menshi ariko yego abiramwe amazi menshi washaka amazi ku buryo ubona ko byose byabaye liquide ntidushaka ikintu cy'ikigari oya texture iza kuba imeze nk'ubuyi urumva utararonka ya texture y'ubuyi ugumubandanya wongeramwe amazi gushika yes mugumane natwebwe hama kandi mwihweze kugira ngo kumbure tumenye mbega ikintu ciza ushobora gukura hehe nahandi rero ni mukinanira tuza mu mwanya tuza gushaka ama contact yabo kumbure ushaka kantu karyoshe ushobora kuri kumwe n'umukunzi muhira yaje kukuramutsa avuga ati no ntamavuga mu restaurant cyangwa tuje kwiyandagaza muri ville ushobora gutuma hama mugasangira yes canke famille yawe yaje kukuramutsa muhira office ubunebwe cyangwa uragwaye uri mu bitaro nta mpamvu yo kwirigura aja guteka cyangwa ugira gute ushobora gutuma ko gusa hama kandi ukajya ibintu vyizewe kandi ibintu vy'akanovera ibintu kandi biryoshe cyane gose entrete yes ndakunda kumva yuko abantu bateka barakundwa n'abakobwa cyane sivyo barafite umuntu ku ruhande nk'umujene gusa bro nk'iseribateri ihega ariko umuseribateri ashobora kuba afite umukobwa ku ruhande avuga ati bunya arashobora kuzomfasha ubuzima naho urahitamo ubu umuntu ntaraboneka urahitamo gushika zino saa ntaraboneka cyane utarahitamo nutarahitamo gendirede ahubwo je sinzi ibyo barimo none gute umujene afise akazi yikorewe nyene n'amaboko yiwe amashobora kubura umwigeme ari se aho yose ico kibazo rero gihari ahubwo ico kibazo twakibaza bigeme ko badukurikira mbega bimeze gute bimeze gute kwera mubona amaso nk'ayagwa gasore amaso nk'ayagwa gasore kwera nayo mubona ariko rero bon sans blague abajone bateka barakundwa cyane n'abakobwa biravugwa uyiziko biravugwa ayo makuru we nawe yiziko kandi ukunda guteka
abajene benshi aya makuru ndayazi nivyo yego uzi ko hari abajene benshi bize guteka kubera abakobwa kugira impression yego ye kugira aba impressionné kumbura je kumuramutsa muhira atuma ategura karete canke ategura udutunguru amene n'utuburete mucumbira ubugari ivyo bintu biraryoshe cyane gose abakobwa muri commentaire bitubwire ndazi ko mubikunda cyane gose yes amu antuka vraiment nk'ama twagiranye date nk'ama date yanje ntibidoga twagira akantu k'akadine ushandere rimwe tubona twara muri film nje nkora vraiment eba muri romantique cyane gose yes ari urahejeje ego urabona ya texture yabaye ego urabona yamaze kuvura neza aha ico nca nkora ni giki cafata ngafata morceau imwe nkayi shiramo nkadipingamo indani mwana gutya kandi ayikuramo ngashira aha yes hama izindi zose ngandagira uko nyene shiramo comme ça ama saveur akagumamo ngaho hama iyi nayo iza kudufasha kuzana ka kantu kari crispy kaze kuza gakocagurika wow mavuta yacu ngaha ngashobora tukaraba ko yahiye enda frying uri kubikora mehinga show karindira yuko amavuta yahiye neza kuko atahiye amavuta atayinjira indani ukabiza ari ibintu bimeze nabi amavuta atahiye aca yinjiramo indani nk'umuntu yakora bisubiramwo nko muhira namba nk'umuntu yakurikije ama step twagize amahinga show akamye ko hajya nakabanga kose uko katwereka niko ndakabereka vraiment jende umwana mwiza donc urikutanga formation for free asago umva babishure banego muri commentaire tuza gushaka numero ya Limikashi ngaho onye kugira ngo kumbura ushure kuri kugerageza kugira ukabona ko yose yagiye ko iyi ntuze nabuye ko je nakoje ama cornflakes kwa niyo nkunda cyane mu gushaka gukoresha chapelio still nahone biragirika neza cyane yego ya makoto ndiko ndubumenga ari karasha yutanga kumva ariko aravuga amaze guhora niho aba yagize amaze guhora okay nubundi ukabandanya kwa kundi nyene ukashibigira process kabana yayindi yes bon hari ikintu wavuze kare tubandanye kwirikora bigira ibintu hari ikintu wavuze ko hariho ama ingredient mutaronka yego naye ma ingredient mbega mu mukeneye mugabo mutaronka kumbure atuma mudakora cya kintu ba wifuza hariho nk'ibintu by'amafuyi par exemple usanga ino ataboneka cyane ugasanga ntiyaronka hariho ama produit amwe usanga akorerwa hanze ino nta mahingiro yayo dufise ugasanga rero ino n'ama alimentation rero ntayazana kubera ko bitagugwa cyane mu gusanga birazimvye hama dode ugasanga naho wayizanye umana wayizanye ugasanga ntasubira kuyazana ugasanga yarabaye yahime yarabahombeye ko gusanga amaze nk'imyaka nk'ibiri nta muntu n'umwe arayagura cyangwa samariza kugwa nk'abantu batatu yaguzwe yazanye nk'ibintu nka 50 urumva ko abari kibazo kugira ngo kumbure uyu mwuga wanyu ushobore kwaguka niki kintu ubona gikenewe ikintu cyamekenewe nuko gushaka kubivaloriza kuko hariho abantu benshi mu bintu vya mbere duhana byo abantu benshi ntibabivaloriza bumve energy yabayemwo bumve uburyo bwagiyemwo bafite ngo yangu yareka ngo naho ibintu byazimvye ngo kuvanga iki ngo naho higwa ngaho iki urumva atangwa kubishira mu biharuro urumva ntaharure amamatayera akoresheje ntaharure iyi gaze irikira hano onya ntaharure uwo mwanya wawe ukoreho kazi kawe urumva ntaharure abantu mwakoranye umwanya vyafashe urumva ivyo vyose ugasanga ntibiri valorize ugasanga umuntu rero
ntabiha agaciro cyangwa mvuga toya reka dukoreshe bya bindi byahajya bisanzwe niki yes woba umaze gukora n'abandi bajone mugabo mu nyuma ukabona nyine ko umuntu atari vyarimo bikarangira umuhevye washaka ko uwo mufasha kugira ngo nagire ico atahana mu mutwe ego bamaze kunshikira kenshi bya bindi kumwavuga bonumenya ngo nakazi koroshe nawe akarumenga ok je vais me faire de l'argent facile et tout mugabo avyinje mucara avuga ati twapi vya bintu bwaho voilà ugasanga muriko muriga mugeje hagati ugasanga umuntu atanguye gusiba iyo nkendi gahunda akacaja muri gahunda nza kuza hanyuma iki nakibiha agaciro urumva rero utabaye focus ngo bigume ngo ube committed urumva naje ndakunda kwigisha biranci intege uravyumva utegere tuza gucuca ikintu nawe haro benshi twamaze gukorana kenshi yego nkatangura mugabo tugeze hagati bigahera umuntu mutari kumwe yes kandi nanje vraiment tutari kumwe turi kumwe nta mpamvu umva jewe nca ndahagutesha umwanya nawe kare kuntesha umwanya tore gutekana umwanya wacu wowe ugende mu byo wiyumvamo ubona biri fresh nanje mbandanye ibyo wanje nabo tubibona kumwe ubona mu myaka 2 uzobugeze hehe mbega mino bintu byawe mu mwaka 2 je ndabona nzafise ndashaka kuguruza ama shop ama point de vente atandukanye yego menshi ku buryo naho uvuga ati zishaka ku delivery kuriha delivery ngo nze kusanga hariho hafi mushaka kubisanga ndi ngaha ndande bisanga namba ndi mukamenge hajya hafi harahari namba ndi hajya handi harahari gutyo wow Entre nubwo abantu bavuga ko vyoroshe ngo biranagoye abafite uri kabiraba ubumenga biraho mugabo uri kabikora niho ubibona ego kabisa bifata umwanya ngana gutugira ngo bimere nkuko bishaka abafite urumva nta mwanya munini bifata kuko c'est juste ifanisha ama cornflakes urumva yo ni ikintu nuko ushobora kurya c'est ni kakanu kari kroka ubonye gahenze akabara gatoya urabihindukiza hama tukabikuramo okay iyinya watubwiye ko yitwa gute yitwa Eggfinger ibindi bintu usanzwe mukora rero mbega nibihe ibindi bintu usanzwe mutokora ngaha anya umuntu ashobora ku delivering avuga ati no sanza hano hantu fungure kino kintu niki hariho deja icambere hariho indya zo mu nkono kwanza indya zo mu nkono ego wow ngobo hari nk'abantu ku kazi iminsi yose saa sita dushira ifungurwa ku kazi bavuga ati nkeneye ko turinda turi deplacer tugirika tubashira saa sita tukabasanga ku mabiro aho bari yego abari bijyanye bisanzwe ugashaka umuceri ukagira ipirawu ukagira mwebwe bitegura ngaha nyine ego tukabashira hama apasa rero mba turagira ama snacks ya turagira ama pizza turagira ama hamburger turagira ama hot dog turagira ama sambusa turagira ama Rolex ego kuravuga ati ibintu byinshi rero turagira ama danish turagira ama croissant turagira ama pain au chocolat ego ibintu byinshi mwayifuza turabikora yes ama Rolex ama pizza hari gishura kuja ahantu ukajya pizza ibishe abantu ugatahura idoga kwera widogira amafaranga yawe hano ushobora kuja ukagura Rolex ugatahura idoga akabijya mushiramo kumbure kugira ngo bibe bitandukanye n'ivyo handi hantu nabaha naka kora ko henshi twakora ama Rolex henshi barakora ama hot dog henshi barakora ivyo byose bigiye bitandukanye akabijya mushiramo naka kugira ngo bikomeze kuba bise quality muba mukeneye par exemple nkaje nk'ikintu mba nkeneye nka quality yavyo ndagwa nka example duhereye nko ku ma hot dog nama hamburger imikate ndayikorera wow si hariho imikate je sinemera cyane imikate y'abandi mbavuga ati kugira menye neza ivyo ntanze byo ari byo ni je nyine ndawikorera hama ni chapacho kimwe hari ukuntu nka patisserie iri muri monde ya patisserie urumva yego hariho nk'ikintu deja cyambere kitabaho tushaka gukora ibintu bya patisserie dafise umunzani apana munzani mpima ibiro ha munzani muto nkatubate muri bijouterie tupima amagarama ntushobora kubikora udafise umunzani rero akabavuza kabijya par exemple nk'icapati yo Rolex umva hari abantu bavuga ati okay Rolex capati barakivanga uko nyene bagaponda
mwabo jemba nahari ngati okay mu capati hajamo isukari inganuko namba 100 gram namashamwo isukari 15 gram niki umva byose babiharuye ku buryo kugira bize kuba perfect mu kanwa abiriye yes numva bifise appetite ya bino bintu numva ndabihindiriye cyane gose kugira ngo numve ingene bimeze koko mu kanwa rero aha urumva turindukiza bana ko ngaha tamwe kuba koka turindukiza tukagira ahandi kugira naho hajemo akantu gatoya katarenze mugabo karyoshe yes abantu benshi baratinya cyane ama service ya livraison kuko kubera ko usanga umengo birazimvye ukuntu bashaka kiduga ko umengo birazimvye babiri mu gaciro kangana gute papa bon bivana na commande wagize n'abantu kuntu bangana ama prix novuga ngo ntangira kuri prix ngo livraison ngo ni canke oya bivana uko waganiriye nawe ego bivana nkaganiriye nkuko nakubwiye ndi flexible nisho kintu kindi novuga c'umwihariko kindi ciwanje kuvuga ati hahantu mvuga ati okay urumva hajya urahazi intuzeya nkoko naya bigenda kunuku ushaka ibi naya je mugabo je co mvuga kino mvuga nkorera ko mvuga ati okay bajya abantu ukambwa ati jewe sifise amahera menshi fise amahera anaya budget niyi abantu bangana uko abantu kandi kindi nkorera ko jewe iyo mpaye nka mvuga ati ndafise abashitsi ndakubazana abagabo n'abagore bafise imyaka ingahe kuko genre nk'ivyo abantu buzimana wewe sivyo baza kuzimana abantu baza kuza arabamere bafise mu abamere bakuze yes canke harimo abana bato rero ndakorera no ku bintu bijanye n'ama tranche d'âge suivant rero muhavuga ati abamere ba préfère ibi nibi abantu bakuru ba préfère ibintu bijanye nibi nambara abana nambara abajeune basanzwe ba préfère ibintu meze gutya hama nkagukorera suivant n'abantu yes mwavyumvise turi muri sama ni gihe ciza aho abajeune benshi nk'abantu diaspora bagiye batandukanye aho bategura amapari agiye atandukanye gusangira hamwe n'inshuti n'abagenzi gusangira hamwe n'imiryango mwirwe maja mu gikoni cyane mufuruguta nabo hari abajeune bakira abashitsi hama uwundi muntu abikora yes akira umushitsi umuganirize nyine abone ko wari umukumbuye wari ukeneye kumuganiriza hama mu gikoni abone munota mikenya bimushikiriye ntandi hantu bashobora kubikora n'abajeune aho ubona yuko abikora n'isuku d'abord abanza gukaraba ukabona neza ko ari ikintu yari yiteguriye atari vya bindi uza gusanga avuye gukora mu makara aca hita akoramo aba yakoresheje gaz nta nahamwe azohurira n'amakara nta nahamwe azohurira n'ikintu kiza kumucafuza mu ntoke canke gituma azana ubucafu aba diaspora cyane abantu bategura imanza zitandukanye izo muhira kuryoherwa na hamwe n'imiryango ntushobora kurata aya mahigwe ugerageje kuraba d'abord tout thing tuba dusa quand même ushobora kuja kwiriwa kandi gufuruguta mu masafuriya kugira ngo ushobore kwakira abashitsi bawe neza yes wana ko bisa n'ubihiye ikintu ca mbere kindi naco ikintu cose kivuye mu mavuta à la base no kugishira ucaruye ucara kuri serviette bwa musana n'amafiriti umuntu akwiye kuyashira kuri serviette kuko hari ukuntu waruye bivuye mu mavuta byose bisigara en fait bica bigumamwe bigasigaramo amavuta agumamwe ugasanga ni hamwe ikintu ugasanga n'amavuta agusigaye ku ntoki tukiye ikintu cyose kivuye mu mavuta no gishaka kuri serviette serviette irabsorba yonyene bukebuke uza kukirya ya mavuta yamaze kuva wow tugize kwarura abantu kuma tukiyandaze murabibona neza aba ari ibintu bisa neza cyane gose umva ko biri koka yes utabiravye neza kwibaza ko ari n'inkoko cyane yes hana abandi bantu mbusanga bagize batajya inyama babizwa ego tujya inyama nta kintu na kimwe tugira cyanye n'inyama rero urumva umuhasha prefera kurya bino na magi nta bintu babigize yes bon dusozera n'iganiro cacu umuntu abakeneye exactement
ni hana ashobora gukura vyoroshe akamenya ati genda making sure ko nza ku murongo ujya muntu adresse yaho mukorera ingene bimeze adresse tukorera mu Kinanira kuri 18 Kinanira ya kabiri kuri 18 hama telefone yanje ni 76 410 754 yes ni numero ushobora kumutora ko ni no kuri WhatsApp yes ni numero ushobora kumutora ko kumbure hamakaza muhira akutegura ibintu bimeze neza cyane gose so dusoza ingano cacu ni kintu ushobora gusaba abariko badukurikirana muri uno mwanya hama kandi n'abakiriya bawe babandi bawe ndisi uko ari abantu bariko bareba ikiganiro akantu gashasha uri kubategura muri ino sama kumbure kugira ngo ushobore gukomeza office akantu kiwawe wisangije message ko bariko badukurikirana jewe ikintu cambere cyo kuvuga no shima kwanza ngashima abakiriya banje aho bagejeje bashobora kumpromotinga bariko barantera intege hari n'abashobora kuvuga ati twe ntushaka kugushorera ubu mugabo turaguhokomanda ku bandi hama ikintu naco vraiment ni kwabwira yuko bankurikirana kuri ama réseaux sociaux ndafise Brothers House kuri Facebook Instagram the Brothers House ego aho bazohabonera byinshi hari ibintu yategura muri iyi sama ego hariho nka marathon muri CRDB iko organize marathon izoja no gufasha abantu mu Gatumba bafise bahuye n'ibibazo ego urumva nani niho nzobandi nzobafise na stand ego byinshi bazobiboneraho hama n'ikintu naco nuko stay tuned ndafise ibintu nteguye kandi bazoryoherwa yes bon ja kuri Instagram cyangwa kuri Facebook 1K Brothers House uraza kubona ibikorwa byo bigiye bitandukanye hama kandi turakumwakura kumbure hama haguzwe na service zawe ivyo ushaka byose naho bukeneye inkoko umva n'ubukwavu wazi ko buturi mugambi w'agakwavu ndagategura neza cyane mu bundi buryo buri special yes ntiwitinye ushaka ikintu cyari cyo cyose gitetswe cyose arayikuzanira kandi kiba gifise akanovera ariko imbere inyuma yuko nza gusezera za kwanza nogere kwanza hama ndababwire ivyo numvise koko sigo ndababwira ivyo ntumvise kararyoshe cyane gose bashe umuntu ko ari nkoko yavyemera reka just ubye nimenya kubwira kare umengo ni inkoko ja umuntu akayiraba umengo ni inkoko ngo dusangire amakandi umwakure kuri za nimero kumbure kugira ngo mvurize buno buryohe buri muri zino nta nizonza amazina ubwa mbere cyahuye zuma daziri Eggfinger yes ushaka kujya Eggfinger iryoshe akura kuri za nimero twababwira ushaka kujya Rolex iryoshe akura kuri za nimero ushaka kujya pizza nziza please ntimugeza pizza zime ujya vure mu gataha uri kuri doga hariho ahantu ushobora kujya pizza n'ukuri cyangwa mangana mukatu ugasanga CPC yes ariko ushaka kujya pizza nziza ushaka kugira surprise umukunzi wawe naga pizza keza nta handi rero yes ndagushimye cyane rero nakoze cyane pata yes nibaza yuko twaganira ibintu byinshi kandi byiza byingira kamaro surtout ku bajene ndetse no gihugu cyacu Burundi aho kandi akajambo kanyuma ku bakunzi bawe ku bakiriya bawe akajambo kanyuma novuga nuko ndabakunda cyane mubandanye munshigikira hama nabashasha try me you won't regret ego hama ibindi vraiment baza ko kandi tubasirimu abarundi hari kuntu tubasirimu ku majambo gusa mugabo ntubishire mu ngiro yes tubasirimu duhamagare Brothers House yes asante sana asante brother yes ndabashimye cyane gose mwege musoma dukurikirana ni Magic Channel yitwa Prince Herbe ushaka kugira ibintu vyiza n'ukuri nabisubiyemo kandi ugeje ukaraba kano kanafuse mu ntoke kararyoshe cyane gose mwakure makaya turyoherwe muryoherwe namwe nawe rero merci beaucoup mu following kuri Instagram Facebook no kuri za nimero amakandi byose bikomeze kugenda neza turi muri sama abafite ama surprise menshi agiye atandukanye asante sana